shengero ry'Imana bene data ndabaramukije amahoro y'Imana. Jewe ngiye kuganira namwe nitwa Abel Mbonimpa. Ndashima Imana ko yongeye kutugirira neza muri groupe bamaso kugira ngo twongeye kuyaga amajambo y'Imana. Uyu munsi tugiye kumva intumbero y'icatumye Imana itugirira neza ikaduha uyu mugwi witwa groupe bamaso. Mwene data ndakurarise kugira ngo wumvirize utega amatwi intumbero ya groupe bamaso, intumbero Imana igomba kuri wewe. Imana iragomba ko wikangura, Imana iragomba yuko uvugurura, Imana iragomba yuko unagura, maze ukanagura ubugingo bwawe, maze ukitegura hakiri kare. Nico gituma nkuraritse kugira ngo twongere gusangira aya majambo. Ivyahishuriwe Yohana igihimba ca gatatu, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Icete candikiwe ishengero ry'Isarudi, kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isarudi. Utufise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe, yuko uvuga kuri muzima ari kuri wapfuye. Gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Mwene data, ngiki catumye hashingwa groupe bamaso. Imana yaravuze, Imana imaze kuvuga, iravuga ati shira kuvuge, maze muri ico gihe maze nisanga nkwiye gusubiramwo, maze nisanga nkwiye kubwira na bene data kugira ngo nabo baze twubake, twongere gusanura ivyasanzaye, twongere kubaka ivyasenyutse. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu Kristo afise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi. Nukuvuga ngo ariko aravuga ibi, niwe afise impwemu zawe mu kiganza ciwe, niwe afise impwemu ndwi. Nukuvuga ngo niwe afise amashengero yose, niwe afise abana b'Imana bose. Twibuke ko Yesu ububasha bwose yarabuhawe, yaravuze ngo jewe nahawe ububasha mw'ijuru no mw'isi. Mwene data, Yesu Kristo niwe agufise mu kiganza ciwe. Nico gituma rero agira vuge nawe utega amatwi, wumve ico Imana ikugomba ko, maze uyu munsi ucuca urubanza, ntutebe maze ntutebagane. Aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe, kuvuga kuri muzima ari kuri wapfuye. Hari abakristo benshi biyita ko ari bazima ariko barapfuye. Hariho n'abakozi b'Imana benshi biyita ko ari bazima ariko barapfuye. Hariho n'abayibaza yuko bahagaze ku murongo ariko barapfuye. Mwene data, mbega woba warapfuye canke woba uri muzima? Hari abantu benshi bibaza ko ari bazima ariko barapfuye. Nanje hari igihe nibaza ko ndi muzima ariko narapfuye, maze nisanga igihe inzamba yovuga ntashobora kuduzwa, nisanga mu gihe gikomeye kidasanzwe, nisanga naramaze kuzimira. Muri ico gihe naragize ubwoba, mpinda agashitsi, ndajugumira, ntangura kwibaza ivyo ari vyo, nisanga mu busa. Mwene data, iyo umaze kwisanga inzambi ivuze udashobora kuduganwa mu ijuru, ni ikibazo gikomeye cyane. Umuntu bitarashikira, ndagira nkubwire, nimba wiyizigiye kwijana kwijana uzoduganwa mu ijuru, nimba wiyizigiye yuko igihe inzambi izovugira uzoduganwa mu ijuru, urahiriwe. Mwene data, nimba wumva yuko uyu munsi uhagaze mu bushobozi bw'Imana, hamwe inzamba yovuga wumva uri sire ijana kwijana yuko Yesu yokudugana mu ijuru, urahiriwe. Mwene data, wowe utaramenya yuko inzambi ivuze woduzwa, uyu munsi uce utangura nawe kubishira mu ngiro, utangure gusuzuma, wibaze uti mbega koko igihe inzamba y'akabanga yovuga, mbega uyu munsi noduganwa? Byose bikubiye muri aya majambo ari muri iki cete candikiwe ishengero ry'Isarudi, ngo kuvuga kuri muzima ari kuri wapfuye. Hari abantu benshi bapfuye bahagaze, hari abantu benshi tumaze igihe twiga ivyo abapfuye bakazurwa, tumaze igihe twiga ivyo abiteguye kuzoduzwa bazutse mu bapfuye muri wa muzuko wa mbere. Ariko uyu munsi hari abantu benshi bapfuye kandi bagendagenda ukababona ari bazima, ariko barapfuye. Mwene data, ekute, umviriza, tega amatwi rero ngo gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Imbere yande
imbere y'Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Yesu aravuga ati gira ube maso mwene data, gira ube maso. Uyu munsi ndakubwiye ngo gira ube maso. Uyu munsi mwe mu Imana ariko arakubwira ngo gira ube maso. Ba maso mu biko gukora, ba maso mu majambo uvuga, ba maso mu ngendo zawe. Mbega mwene data, ubwo wakabera nta birarane vy'amadeni ufise y'ibigira 10 utaratanga, nta birarane vy'amashikanwa wagomba gutanga utatanze, nta birarane vy'ibishimo wagomba gushima ariko utatanze. Mbega mwene data, ubwo nta birarane vy'amasezerano wari warasezeraniye Imana ariko utarashitsa. Mwene data, uyu n'umunsi wo kugira ngo uhitemwo maze uca akagozi maze uca urubanza, kuko igihe Yesu yoza agasanga ukiri muri rya dene, ndagira nkubwire yuko wosigara mw'isi. N'igihe ciza cyuko utangura gukuramwo ibintu byose bikubangamiye bikubuza, maze rero utangure kuja imbere z'Imana, utangure gusaba Imana imbabazi. Gira ube maso, gira ube maso. Nimba hakiriho umuntu mugifitaniye akangonongono, gira ube maso. Nimba hariho umuntu wagizemwo uburyarya, gira ube maso. Usuzume niba hari umuntu wavuze nabi canke watutse canke wabwiye nabi. Gira ube maso mwene data, maze kugira ngo ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Hariho ibigiye gusenyuka, hariho ibigiye gusambuka, hari ibintu byinshi bigiye gusambuka mu bugingo bwawe utabaye maso, utagavye, utiteguye. Mwene data, ndagira nkubwire yuko hari ikibazo gikomeye cyane. Igihe Yesu Kristo azozira, azoza rimwe gusa, kandi aje buzoba aribwo bwa nyuma. Nta wundi muntu azosubira kwiregura canke ngo yireguze, nta kindi uza kwireguza. Mwene data, niba hari ico uziga ukabona yuko ico uziga kwa maso ari ikintu ciza canke c'agaciro, uyu n'umunsi nkubwiye nti byose nubusa. Kuko hari abantu benshi b'abatunzi bazobona ubutunzi bari bafise buzobabera ubuhombe, kuko bazosanga bwa butunzi nubwo bobutanga badashobora gucungura ubugingo bwabo, kuko ubugingo bw'umuntu buzocungurwa na nyenebwo. Nukuvuga ni wazotangwa ku ncungu, kuko ngo umuntu vyamumarira iki kunguka ivyo mw'isi byose niyakwa ubugingo bwiwe kw'iciru. Iciru bene data, ibihe byinshi twamaze tudakorera Imana, hari igihe hazogera twisange mu madeni menshi. Arico gituma mwene data, igikorwa ugomba kugikora hakiri kare, ugomba gukemura ibibazo hakiri kare, maze wongere kubakwa muri Kristo Yesu. Gira ube maso, ukomeze ibisigaye bigira bipfe mwene data. Gira ube maso mu rugo rwawe, wubaka urugo rugume, wubaka urugo. Uzoja imbere z'Imana ushingira intahe Yesu ati Yesu narakoze mu rugo, narabungabunze urugo, narabungabunze umuryango, sinajarajaye, sinashurashuye, sinasimvye urugo, sinamenye ibigo, ariko narakomeje ndaramiriza. Mwene data, gira ube maso. Nimba hari vyakugoye uyu munsi byose ubigire ku musaraba, ubigire ku mavi, upfukame ubwire Yesu ati harya ahantu narahemutse, harya ahantu naracumuye, harya ahantu nakoze ibitari vyo, narihenze, naraguye mu kaga, ndasavye untabare undokore kugira ngo sinzorimbukanwe n'abari ku mutembo bagiye kurimbuka. Isi igiye kubona ibara, hagiye kugera ibihe ibintu byose bigiye guhinduka. Mwene data, utaciye urubanza hakiri kare, hari igihe bizogera uzosanga atamwanya ugisigaranye wo gukemura ibibazo. Ku murongo wa 3, niwibuke rero ingene wakiriye mwene data kandi wumvise, niwibuke ca gihe watanguriye kumvira ubutumwa bwiza, niwibuke hamwe wari ugifise ishaka ryo kwizera no gusenga, niwibuke ca gihe wari ugifise uburyo bwiza bwo kwitandukanya n'icaha, niwibuke hamwe wari ugifise umutwaro wo kumva wogendera abandi, ukumva wo basengera, ukumva woza kuramutsa abantu, ubabwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, wongera kubabwira agakiza kuko Yesu akugiriye neza. Niwibuke aho hantu, maze ubyitondere, wihane ca bugufi, wihane, maze wongere gukura ingorane zose zigisigaye. Nuko rero nutaba amaso, ekute, umviriza rero mwene data uri muri groupe, wewe mu Kristo aho uri hose, nutega amatwi. Nuko rero nutaba amaso, nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubirira. Yesu Kristo agiye kugaruka nk'igisuma,
agiye kuza giturumbuka, hamwe yoza muri uyu mugoroba, hamwe yoza muri iki gitondo, hamwe yoza kuri uyu mutaga, hamwe yoza mu gicugu cyanyu mu nkoko. Mwene data ubwo ba witeguye, ndagira ngo ubwire ngo ongera kubanza gukemura ibibazo byawe, ongera kubanza gukura ingorane, ongera kubanza kwitatura kugira ngo ubashe guhagarara imbere y'umwami. Mwene data iri ni ijambo ryo kugira ngo rigubwire kwisuzuma. Yesu agiye kuza giturumbuka, agiye kuza nk'igisuma, agiye kuza abantu benshi batiteguye. Iri jambo ry'Imana ryongere kukunagura, ryongere guha kwikangura, ryongere guha kwisuzuma, maze wongere gutumbera umwami wacu Yesu Kristo, umubwira ati umbabarire Yesu, ndi umunyabyaha. Umurongo wa 4, ariko ufise amazina makeya y'abisarudi batanduje impuzu zabo, nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera kuko bibabereye. Ese icompa mwene data nawe ukazokwambikwa iyo myambaro yera, ukazogendana na Yesu kuri urya musozi. Ndagira ngo no munsi twese abari muri iyi groupe mwese duhurikire hamwe dusaba Imana itwambikiye imyambaro, itwambikiye imyambaro, ko twagira ubuntu tukaba muri iyi groupe. Iyi groupe niyo kudukangura, iyi groupe ntabwo nta kindi gamije. Iyi groupe si groupe yo kurondera amafaranga, iyi groupe si groupe yo kurondera ubutunzi, iyi groupe si groupe yo kurondera ubundi bugenzi bwo mwisi, iyi groupe si yo kurondera ubutunzi canke ivya politike. Iyi groupe ni groupe itari yo kwigishiriza amadini, ntabwo ari y'amadini, nta madini tuvuga ngaha, nta kintu na kimwe c'icubahiro, nta gateka turondera. Mwene data, nico gituma ndagira nkubwire ngo iyi groupe yashinzwe hakurikijwe ku mugambi w'Imana wo kugira ngo abatuye isi baburirwe, abatuye isi babe maso. Mbega waruzi yuko abantu benshi bazobuzwa ijuru no gusinzira? Waruzi yuko abantu benshi bazobuzwa ijuru no gufata ibintu minenegwe? Kutamenya, kudatahura, ukumva ubutumwa buravuzwe ariko ugacuvuga ngo ivyo ngo ni ivy'abandi, ntabwo ari jewe. Ukumva ari ivy'abandi ariko ubutumwa burakuraba, nanje urandaba. Mwene data, ubutumwa burashitse kuri uno munsi. Unesha azokwambikwa atyo impuzu zera, kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba, kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika biwe. Haleluya! Mwene data, unesha azokwambikwa atyo. Mukenyezi niwanesha mu bikugerageza, wowe wihangana ingorane, nubwo umugabo wawe akugora ariko ukaba wihanganye, nubwo usanga ashaka kugucisha kw'abandi ariko ukihangana, ntukoreshe inguvu kandi ntumubwire amajambo ariko ukaja ku mavi ugasenga. Wowe wihanganye, wewe wa mugabo wihanganye, ukihanganira umukenyezi arimo arakugerageza aguteza abandi bagabo, ugasanga birimwo birononekara mu rugo. Wewe ndagira nkubwira ngo wewe wihanganye, witeguye kwambikwa igitsibo cy'ubugingo. Wewe muntu wapfakaye ugasanga ukwiye kugumya Yesu mu bugingo bwawe, ukumva yuko atakindi ushaka kiretse Yesu Kristo wenyene, ndagira nkubwire ngo ugiye kwambikwa imvune zera. Bene data, muri iyi groupe bamaso, ndagira ngo twige kandi twigishwe ico bita kwihangana, twigishwe ico bita gukizwa neza, twigishwe ico bita kwikorera umusaraba. Ni wikorera umusaraba wawe hanyuma Yesu umukurikire, kuko ngo unesha niwe azokwambika impuzu zera. Uzonesha bya bigeragezo, uzonesha bwa bukumi. Harabigeme benshi baruhijwe, ugasanga akavuga ngo jewe ndacari muto, ngo no kwigira neza, ngo ni ngombwa niruka inyuma y'abagenzi tungana. Akumva yuko atari kumwe n'abana urunganwe rwiwe, atokumva yuko ameze neza, agaca atangura kuzimagirika. Ni no gusenga umunsi ukarinda urenga adasenze, abo umunsi ukarinda urenga adasomye Bibiliya. Ugasanga umuntu ahegekeye telefone ukaba ariyo yirirwana, akirirwa muri vya bindi. Amaboko yararerekeye, amaboko yarabaye ibimuga, bagenda bahegekeye za telefone umwanya wose. Mwene data, none ni ryari uzogera igihe ukaruha ukafata umwanya wo kuyagana Imana? Ni ryari Imana yacu iriko irasemerera? Yesu ariko arahamagara. Yesu amoyoza abantu benshi botungurwa, Yesu amoyoza abantu benshi bofatwa giturumbuka. Hari abakobwa benshi bagiye gutungurwa kandi bitwa abakristo,
bitwa abaririmbyi, mbere ugasanga n'abasenzi ariko bagiye gutungurwa. Hari abasore benshi bagiye gutungurwa bisutse mu by'amadini, abandi bisuka mu bya politike, bibagira yuko Imana itazoraba ivyo. Imana ntizoraba akaranga, kandi Imana ntizoraba amashuri. Wewe wirata amashuri, wewe wirata ivyigwa, wewe wirata ubutunzi, hari abandi birata amafaranga. Twibuke yuko Yobu ubutunzi yari afise yasuye kubona ibindi ukundi gusha amaze kuvuka ubwa kabiri. Bigaragaza yuko nawe mwene data bikwiye yuko usubira mu nda maze wongere kuvuka ubwa kabiri nka Nikodemu, kugira ngo wongere gusobanurirwa ubwami bw'Imana. Hinduka, isi iragomba guhinduka. Birakwiye ko abantu bahinduka, kuko badahindutse isi igiye kubona ibara. Abantu benshi barabwiwe, ariko harageze igihe banka kumva. Igisigaye n'umuriro ujya gutongora isi. Isi igiye gusha, isi igiye guturirwa, kubera yuko abantu bagararije bakica amasezerano y'Imana. Nico gituma abantu bagiye gutikira, hasigara abantu b'imparugwa. Mw'abantu mwe nimwumve, mutega amatwi, mwumvirize, kuko Imana yacu igiye kuza kwihora. Iraje yihore, kuko abantu bagararije bakora ibyaha bigira nkana, nta no gusaba imbabazi kuri muri bo, nta no kubaha izina ry'Uhoraho, nta no gutinya. Mwene data, ndagira ngo aho ugenda uje utinya Imana, aho ugenda uje ugira ubwoba, uhinda agashitsi imbere y'Imana, kuko Imana yacu iratinyitse. Imana yacu isumbya abakuru bo mw'isi. Imana yacu ni nyacubahiro. Imana yacu ni Imana itavugirwamo, ni Imana ikunda abaciye bugufi, ni Imana ikunda abiyeza, ni Imana ikunda abayirondera. Urondera Uhoraho n'ubugingo bwawe bwose, hanyuma nayo izoguha ico umutima wawe wipfuza. Nayo bitabaye uko, isi igiye gufatwa mpiri. Abantu benshi bagiye kurimbuka, abantu benshi bagiye kubona ibara batihanye, kuko bigize iwabo w'intahava. None mu nyuma hasigaye uruja n'uruza rw'ababaririra, kubera yuko bagararije. Abagore baragararije abagabo babo, abagabo baragararije abakenyezi babo. Imisore yirukanga inyuma y'ivyisi bakibagira Uhoraho. Abakobwa baragararije maze barasuzugura, bakengera yuko hari umuremyi. Bene data, urwaruka rw'uno munsi rugiye gukurira mu kaga gakomeye. Bagiye gukurira mw'isi yononekaye, bagiye gukurira mu bibazo bidasanzwe. Nico gituma mwene data, igihe cawe arico gikwiriye, iki gihe arico gikwiriye kuri wewe, kugira ngo urondere Uhoraho, wongere gutabaza umwami agutabare. Agutabare, birakeneye gutabagwa, wongere gutabagwa mwene data. Nuko rero ijambo ry'Imana ririko riravuga ngo uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Amashengero, ndagira ngo mbwire amashengero yose, ndagira ngo mbwire amashengero, yaba amashengero y'abagatolika, mumenye yuko mwaziwe, kuko noneho ubu ibintu byafashe indi ntera. Vya vyaha byose mwahora mutinya, ngivyo barabibarekuriyemwo ngo nimubikore ku mugaragaro. Mbese n'abategetsi bose bo mw'isi baravyemeje, ndetse n'abakuru b'amadini yose y'abagatolika baravyemeje. Yemwe mw'amashengero y'abaporoti, nimwihane, muve inyuma ya Babuloni, muve inyuma ya Babuloni, kuko Babuloni igiye gusenyuka. Kandi none heraba namwe mugiye gusenyurana, mugiye gusenyukana nayo. Nimwihane bigishoboka. Yewe muntu ukiri inyuma y'amadini, ucibaza yuko ivyubahiro arivyo bizogukiza, amadini agiye gutongoka. Bamaraya, bwa buhemu n'ubusambanyi bwo mu madini bugiye gushira. Isi igiye gutongorwa, kubera yuko abita abakozi b'Imana bagiye inyuma y'ibigirwamana arivyo vy'amadini, maze bakibagira Imana. None heraba isi igiye kubona ibara, isi igiye kubona ibara, kuko habuze gicaka buri gihanura. Abo hanuye bari abapasitori, none heraba nabo bakurikiye ivyubahiro. Ugasanga ashaka kugirwa ko bwakeye, ugasanga ashaka guhabwa intebe y'icubahiro, ugasanga ahubwo ni wa wundi gusa ashaka ko bubaha, ugasanga ahubwo afise icubahiro gikomeye. Abandi biyise amazina y'abarepresenta, abandi ni banyakubahwa. Nukuvuga yuko mbega niwagera mu ijuru ugasanga birahindutse, mbega uzogira ute igihe uzofatwa giturumbuka, ugasanga bimwe wari witeze, ugasanga bimwe wari witeze siko bibaye. Yesu yavuze ngo ushaka kuba mukuru muri mwebwe nawe umukozi wanyu.
ushaka kuba mukuru nakorera abandi, uzaba mukuru mu ijuru ni umuntu aciye bugufi no munsi. Mwene data, ico cubahiro urata kigiye gusigara mu isi, ubwo bwibone urata bugiye gusigara. Abantu benshi bagiye gusigara mu isi bitewe n'ubwibone, bitewe n'uko bishize hejuru, bigize agakomeye. Ni ukuvuga ibintu bigiye guhinduka, abantu benshi basigare bamaramaye, isi igiye kurimbuka kubera yuko abari abakristo aribo boyigoroye, akaba aribo bayizimije, bataye amasezerano y'Imana. Murazi uyu mpwemu yera twahawe atwikundiriza afuha kubera yuko ntagomba kumatana n'icaha. Mpwemu yera ntagomba kubana n'icaha. Mwene data, randura ico caha cawe cakwizingiriye ko, maze uyu munsi ukirandure. Jambo ry'Imana rigushitseko, Imana iragomba yuko urandurana n'imizi ico caha cawe cakwizingiriye ko uno munsi, maze uhitemwo kurondera uhoraho bigishoboka kabonwa. Mwene data, nahawe kugira ngo wongere guca urubanza. Yesu yavuze ngo umuntu natikorera umusaraba wiwe ngo ankurikire ntaba nkwiye. Kandi ngo umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mw'isi vyose niyakwa ubugingo bwiwe kw'iciru, bizomumarira iki? Mwene data, ngo igikonjo cawe nicagutsitaza uragica ugitekure, vyo kubera vyiza kwinjira mu bugingo uri kimuga, ucitse ukuboko, ucitse ufise ukuboko kumwe, hakojwa muri Gehenomu n'amaboko yompi. Ijisho ryawe niryagutsitaza urinogore uritekure, vyo kubera vyiza kwinjira mu bugingo upfuye ijisho, hako winjira mu kuzimu kwa kumuriro n'amaso yompi. Mwene data, ukuguru kwawe ni kwagutsitaza, uguce ugutekure, vyo kubera vyiza kwinjira mu bugingo ufise ukuguru kumwe uri kimuga, ariko hako winjira mu kiyaga caka umuriro gihinda kirimwo amazuku n'amaguru yawe yompi. Mwene data, bishatse kuvuga iki? Biriko biravuga yuko ugomba gusezera ivy'isi, ubigira uti bayi 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 ivy'isi ubisezere, hanyuma urondere Yesu. Heba usezere, maze urondere umwami Yesu. Yesu Kristo aravuze ati mpamagara nanje ndakwitaba. Yesu Kristo aravuze ati mpagaze ku rugi ndaramukije, ati umuntu niyumva ijwi ryanje akugura urugi rwiwe ndinjiriwe dusangire. Yesu aragomba gusangira nawe bya bibazo. Yesu aragomba gusangira nawe za ngorane. Yesu umutura ibimugoye, umutura ibikugoye byose, maze ubizane kwa Yesu. Yesu aragukiza, Yesu arakurokora, Yesu aragutabara, Yesu araguhembura, Yesu arakugira icari mugisha, Yesu arakoza, Yesu aragutunganya. Uno munsi n'umunsi wawe, ni isaha yo gukira. Mwene data, kira mu izina rya Yesu. Wewe uruhijwe n'ivy'isi, bohoka. Wowe ufise ibyaha vyakuremereye, uvyihane ubibabarigwe. Wewe uri kurihana urababariwe mu izina rya Yesu, kuko uri kuraca bugufi, uri kurihana. Ariko wowe ukidadaraye, ukigamitse izosi, Imana ntizokwihanganira abagamitse amazosi, bagiye kurimbuka. Isi igiye kurimbukanwa n'abari kuriyo bose banse kwihana. Yo mwene data, nahawe uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Haleluya, haleluya. Nuko rero duce bugufi tugiye gusenga hamwe nawe, maze kugira ngo nawe wongere gutakambira uhoraho, maze Yesu akugirire neza. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye cane, ndagukengurukiye ku bw'aka kanya keza, kuko ubutumwa bwiza buriko burasemerera. Inzamba iriko iravuga ibwira bari hirya no hino, kugira ngo aho bari hose bongere kumva kandi bongere gutega amatwi, maze bace bugufi barondera uhoraho bigishoboka kwabonwa, kuko mwami cyari ca gihe nyene cyo kwiyeza no kwitunganya. Ndasavye mwami utunganye ubugingo bwanje, ndasavye utunganye ubugingo bw'uyu mukozi wawe, uyu muntu mwami Yesu Kristo yataye inzira, uyu muntu mwami Yesu Kristo byananiye gukizwa neza. Ndamusengeye, ndamusabiye kurondera uhoraho, ndamusabiye kugira ngo yongere kwakira agakiza mu bugingo bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Agakiza nyagakiza, yongere kwinjira mu bugororosi nyabugororosi, yongere kwezwa nyakwezwa, yongere gufashwa, yongere gutabagwa, umukure ko jya misozi yamusenyukiyeko, umukure ku kaga kamuguyeko, umukure ko ingorane zose, maze mwami umuhingure, maze umugirire neza. Ndagushima kubikoze, uruwera kandi uragororotse nyakubahwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndavyambaje nshima nkenguruka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.